ngo ibiciro vy'amakaye vyaduze ku rugero runini. Ibi rero bigashikirizwa na Chrysologue Mutwa, umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'ubudandaji. Aha rero avunira akagohe abadandaza bose bariko bikika mu kiza, cyane cyane muri ibi bihe amashure agiye gutangura, yuko rero ngo bocureha kuduza ibiciro ko bishakiye, kuko ngo n'ibihano mu minsi iza bigiye kubamwo. Ibi rero yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, ariko rero mbere hari n'ibibazo yishuye. Aha naho akaba yariko yunganirwa n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Pakobu, ishirahamwe risanzwe rero rikora amakaye, nawe akaba ari Manirambona Claude Bernard. Reka rero bose twumvirize ivyo bashikirije. Ntidushobora kuvyemera aho twasanze igiciro cubahirizwa ni kuri ya soko bita isoko ya Kotebu, aho igiciro cubahirizwa c'igihumbi n'amajana abiri. Hariyo n'ahandi ntavuze imangazini yo hagati mu gisagara nyene, Librairie Saint Paul, aho ikaye y'amantuze ijana igeze ku gihumbi n'amajana atandatu. Ivyo urumva ko natwe tutavyemera. Umuntu wese abwizwa ari muri urwo rudandazwa niyubahiriza ibiciro bitavuna abene gihugu, kuko muri iyi minsi bagiye kurungika abana ku mashuri. Rero ayo speculation ahagarara, ugomba kuzobandanya avuna abene gihugu mu kuba n'ibiciro bivuna, uyo azohanwa. Amakaye y'inkaratasi 60 twasanze muri vire ava ku majana 8 gushika ku 1200. Ivyo navyo murumva ko na speculation ni kwa kundi nyene. Mu ncamake tugiye turaraba amasoko, isoko novuga yuko hopfuma ibiciro, novuga ko bakurikiza ibiri mu masezerano ni mu soko ya Kotebu. Mugabo n'ahandi babwirizwa gukurikiza ibiciro. Turasavye dushimitse uzi wese ko ari mu rugo rudandazwa rw'amakaye niyubahirize ibiciro byashinzwe kugira ntavune umwene gihugu. Murakoze. Muri kino gihe bariko baritegura kuja kwishuri, nibikorwa bikorwa mu mwanya mutoya muri kuno kwezi kumwe canke indwi nkeya. Mbega ibikorwa biboneka leta igiye gukora ku rubuga kugira ngo abaguzi ntibagire ingorane niyibihe bizoherekeza ibimushikirije. Hama ikindi kibazo kigira kabiri nugukuntu hano mu Burundi turabona ko haguriye amazu asohora akongera agahingura ibitabo uko byagiye birakurikirana n'umuzo w'iterambere, ariko biraboneka yuko ibi bikoresho byo mu mabiro bita materiel de bureau biguma bizimugeranije no mu bindi bihugu. Mbega akunguko ko Burundi kubona hano mazu asohora ibitabo yaragwiriye nakahi, aho leta itekanya gukora iki ko bajya abantu nabo nyene bakontorwa na leta kugira ngo kumbure abarundi baronka kunguko kuri izi nzu zagwiriye. Naco nyene gisa nkuko kiri hejuru tugereranije n'imyaka twahora tugura amakaye kandi ava hanze gusa. Hama twagura nk'iduzene 8,000 7,000, ariko urabona ko ubu igeze ku 12,000 13 n'ayarenga 15,000. Tukabona yuko n'ubico giciro kiri hejuru kandi twararonse ihinguriro rikora amakaye. Ahanini beshi bakibaza ko ico giciro kiri hejuru kubera bavuga ko ari societe imwe canke abantu bakeyi cyane bashobora kwinjira muri Pakobu. Mbega ubwo ntivyo bavyiza ko iryo hinguriro ryo kugururira benshi bakinjira gutyo mu bisanzwe amakaye azimba kubera hari shene ndende kuva kuri wa windi mu grossiste umwe canke babiri, hagati hari abandi gushika ku mudetaya. Nukuvuga ngo jashene ni ndende, nta kuniyo shene yoba ngufi kugira ngo ivyo biciro kandi tuvuge basi nko mu mwaka uza bisobire
bibe bitoyi par rapport y'ibyo muvuze. Mubajije muti nigiki ubushikiranganje bugiye gukora kugira dukurikirane canke iyi ngingo twabashikirije ishobore gushigwa mu ngiro. Twebwe mu bisanzwe mu kazi kacu ka misi yose no gukurikirana ibiciro ku munsi ku munsi. Turafise abakozi bari kuri terano uvuga bakwiragiye mu gisagara cose ca Bujumbura, eka turafise n'abandi bakozi bari hagati mu gihugu. Sinico conyene iki gikorwa turiko turakora uno munsi, turizeye yuko muri iyi ndwi tuzoduga no hagati mu gihugu kugira tugende kumvikana turi kumwe n'ihinguriro aba singira sinari nabababwiye ni ihinguriro rikora amakaye mu Burundi. Nibaza ko ari ryo hinguriro rimwe dufise rishobora kuba rikora amakaye. Kugira turinde tugishikako, murumva imyaka byarinze gufata, mugabo ubu ni intambwe idasanzwe. Aha muri mwebwe harimwo n'abagwiza tunga bashobora kuba bashorera muri rishira hamwe rikora amakaye canke kubarangura nabo bakabijana hagati mu gihugu. Nuvuga twagize ico novuga nti urunani kugira dushobore kumenyesha abene gihugu canke dufashanye kugira iki kibazo c'abantu bagomba gushinga ibiciro bivuna abene gihugu bihagarare, kugira iyi speculation ishobora kujana ni periode turimo niki nibi bihe turimo muri minsi bishobore guhagarara. Ivyo navyo mugira bishoboke nuko twoba turi mu runani, abe abakora ayo makaye, abe twebwe turi mu bushikiranganje, eka nabo badandaza bashora bagurisha ayo makaye. Kuko birashoboka ko umudandaza uyu canke uriya ashobora kuba ari we agura amakaye muri Pakobu canke abayamushorera atari bo baba bagira speculation. Mugabo mugasanga ni wa mudandaza wo hasi ashobora kuba ari agira iyo speculation. Ubu rero twese tugiye hamwe turabe ingene twoshobora gutuza ako gatima ko kwama gushaka guspekira, ushaka gushinga ibiciro bivuna bene gihugu kandi ari ibiciro bitemewe. Kuko kuva mu ihinguriro gushika ku mwene gihugu azogura amakaye y'umwana wiwe ibiciro birazwe. Nivyo biciro twagiye turababwira. Nitwumva rero ingene umwene gihugu ashobora kugura iyo kaye ku giciro kivuna kandi azi yuko leta yamaze kwemera igiciro ibi biciro nababwiye, kandi n'ihinguriro rikora ayo makaye eka n'abadandaza mu bisanzwe bagurira muri iryo hinguriro bose babanje kumvikana igiciro ingene bigenda, ibiciro ingene bigenda biragira bimanuka gushika ku mwene gihugu urya azogurira umwana ikaye y'amantuze y'inkaratasi jana ntibwirizwa kurenga 1200 ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Nuvuga kandi yuko iyo kaye itabwirizwa kurenza 1250 ikaye y'inkaratasi jana hagati mu gihugu. Nukuvuga barafashe barongereza ya marge yose, transport yose barayishiramo bavyize. Ntivyumvikana ingene umwene gihugu yoyigura ku giciro kivunye. Ubu rero tugiye hamwe twese eka na administration ndibaza yuko bizokunda yuko ibiciro vyemewe ari vyo abene gihugu bagurira. Jewe ico nico novuga, kuko nkuko nababwiye tugiye kugira n'ingendo hagati mu gihugu turi kumwe nabo bakora ayo makaye,
eka turi kumwe n'abajejwe urwo rudandazwa rw'amakaye kugira turabe ingene umwene gihugu atoziba nivyo ishure igice igice hanyuma ujejwe pakobungira nawe araza kubaha isiguro itomoye gusumba mugabo ico no basigurira naho tuvuze tuti igiciro nikibwizwa kurenga kukaye y'inkaratasi ijana igiciro ntikibwizwa kurenga 1200 nukuri je ndazi mu makoperative amwamwe ngano muri centre ville bagurisha 1150 ivyo rero je no babwira nti ivyo biciro ni limite ni vya bindi ntarengwa ko urashobora kuja munsi mugabo nturekuriwe kuduza ikindi naco burya mwanavuze muti ngira ni kubera ihinguro yari rimwe ahubwo kera nta niryo twari dufise turiko turatera imbere kandi turashima intambwe tugezeko kuko tugiye kuraba turavye ama importation tukaraba na marché local turabona yuko igice kinini kitari gito c'amakaye bazobabwira ko ari aya pakobo abe y'amakaye ya importation canke baje bakura hanze y'igihugu canke aya pakobo yose turabona yuko ama speculation babadandaza bariko barayagira arivyo twashatse kubagabisha mugabo hariho igice kindi c'ikibazo mwambajije reka imbere ko je no bandanyangira nishura baze mpe umuyobozi mukuru wa nyakubahwa umuyobozi mukuru w'ubudandaji yego muko menyesha makuru yavuze yuko ngo igiciro cyo kiri hejuru aravye mu gihe vyakeye ko byari meze mu Burundi bwa mbere ho ragomba kumungana umuyobozi mukuru kuko ico giciro ca twatanze donc ubushakanje beje gutanga ubunyene nibiciro ntarengwa mu bisanzwe kubadandaza bafite umutima ukunda abarundi canke abana babo botegeza gushaka igiciro hasi gatoyi kugira ngo ntibabavune muga twavuze ati ikico giciro ntarengwa kiri hejuru maximum utirepa ko peut-être yoba ivyo biciro biba bizimvye kubera twarahaye nk'abadandaza bakebye ngo badandaze chaîne de distribution aya makaye eka imiryango yagumye yuguriye muri pakobu mugabo tugira ibakwe turonka abadandaza bagize urunani bari basanzwe bazana amakaye kube avuye hanze turabasaba ati nimuze dukorane hakomeje kurondera amakaye hanze nimuze ngato yabahe kugira ngo bene igihugu baronke amakaye akoze nka mu Burundi kandi amakaye afise qualité itameze n'izindi musanzwe mukura hanze sagaseseshwa rumuri muragenda barajya amakaye ku isoko ava hanze hamwe murabona ya pakobu muyagereranye murabe intumbero ni yihe ni kugira ngo umwene gihugu aguzikaye y'igihumbi n'amajana abiri azimbwe maximum nuko iyo kaye basi mpapuro 100 ashaka umunyeshuri ashaka kuyikoresha gushika umwaka uhere itaratabuka itarononekara turazijya kaye zisanzwe ziva hanze za kasuku n'izindi za pick fair ntara meza 3 sanga kayononekaye gwe no kubika ku mwana ishose no kukiraba kugira ngo mutahure neza yuko l'objectif nuko abarundi bihagateka bagakoresha amakaye ameze neza apana je makaye bakura hanze usanga ari recyclé donc impapuro basubiramo bagasubira kugira ngo sokane kuri impapuro tugapa ko dukora amakaye y'ubwoko bwose aba kwadiriye cyane y'inyu mugabo dukurikije la demande y'isoko abene igihugu benshi bifuza gukoresha cyane amakaye ajya kwadiriye kubera barayabukamo kubera barekamo byinshi ugereranyije najya anye ya ligne iyo rero iri unye tuvugana niyo production turimo y'amakaye ya ligne ubu unye kubera quantité yari ikeneye kubyereka amakaye kwadiriye twarayihejeje kandi iri ku isoko rero muri phase ya nyuma gukora amakaye ya ligne kuko naho ni si menshi abasaba ni makeya abajya badufasha kuyadandaza ubwo kesho batayagura cyane bataza kwashorera cyane cyo gituma twababwiye tuti ushaka kuja muri urwo rudandaza niyubahiriza ibiciro
kuko umwenegihugu kubera iki twomuha igiciro kivuna kandi abasanzwe afise ibindi bibazo bimusaba yuko bimusaba amahera na byone. Ni naco gituma twe tuvuga tuti uno munsi turagabisha abariko baragurisha amakaye ku giciro kivuna. Turabasubiriyemwo, turagabisha abantu bariko baragurisha amakaye ku giciro kivuna kandi hari igiciro cemewe arico twabasiguriye uno munsi.